طيب كثير من الناس يخافون مرض جسدهم ولا يخافون مرض قلوبهم. benshi mu bantu batinya indwara z'imibiri yabo, batinya ko imibiri babara, barafitaniye ubwoba n'izo ndwara zifata imibiri, mugabo ntibatinya indwara z'imitima yabo, ntibafise ubwoba n'imitima yabo. Icyo nicyo kibazo mu bantu, kuko twebwe abantu benshi twitinyira ibigaragara bijya nyine tubonesha amaso. Nubwo rero n'ibintu biranga urukundo rw'isi, urukundo rw'abantu bakunda isi. Mbega mwibaza kariye ubuhe buzima bw'umuntu yibereyeho, afashe ubuzima akabushira nk'ubuzima yibereye muri Ramadani, ubuzima bwiwe bwose akabwira nka kujya kw'abasilamu biberaho bari muri Ramadani. Wibaza ko yubaho ubuhe buzima inyuma y'ubu buzima amaze kwitaba Imana, uretse nko kwiberaho nk'abari mu irayidi mu munsi mukuru no kunezerwa? Icyo rero nicyo kibazo dufise. Yani twebwe tubona hafi, twibonera ibintu nyine tubonesha amaso n'ibyo tubona ko ari byo bidukwiye. Ariko rero buri umwemeramana wese yifuza kujya mu nzira y'ubugororotsi, faliya'lamu anna ad-dunya hiya sijnul mu'min, basi namenye iki akibike mu mutwe we yuko isi ari agasho kuri we, kuko isi ni agasho ku mwemeramana. wa jannatul kafir ni n'ijuru ku bahakanyi. Iyi si ni umunezero ku bahakanyi, ni umunezero ku bantu bagenda ku mirimo n'ubugombe bw'Imana, niho hari ijuru kuri we. Ama wowe ushaka inzira y'ubugororotsi, umugonga isi, nta munezero wigera uboneka ku mwemeramana kuri iyi si. Yani nta bintu by'iraha byigera kudusangamo no kwizera kw'Imana. Uje mu biro usange ngo hariyo ngo gukorera Imana, uje kuririmba imiziki, usibye ngo n'amakasida ngo yibona iby'idini, sinzi abantu muri Ramadani usanga bahagaritse ibintu byose bahora bakora by'ubucafu, imiziki bakugara, ukabisanga ngo yugure mu kaswida ngo ni ibintu bya ibada, sibyo? Yani ibintu byinshi ndagutakira. Allah duhifadhi cyane ko n'ingorane atuyobore mu nzira y'ubugororotsi. Dufise ikibazo n'abo bamaze kubona ubusilamu, baze kubona inzira y'ubugororotsi ngo ukayisamara kumushika, usanga umuntu n'undi ariko aratakara kandi yitwa kuri we muntu yari no guhamagara abandi mu nzira y'ubugororotsi. ألم تعلم أن الدنيا ليست هي وطن لنا؟ ubu kweri ntimuzi yuko iyi si atari wacu, ntimuzi yuko ngaha atari wacu. Yaho tuza gufata ijambo ry'Imana tucange n'imiziki gahoro, yahagaritse bayahagaritse, ntabyo kuvuga ngo harimo ngo amajambo y'Imana, sinzi ngo habuzemo amajambo meza. Nimba ari amajambo meza mu makasida no mu ndirimbo z'abajya abakristo harimo amajambo usanga meza ahanura. Rero iyo hagizwe ikizira icyitwa umuziki, basi ni ikizira. Sinzi ngo yashira mu kasida ibyo byabamugisha n'abandi, ni imiziki muriko murashira mu mazu yanyu kandi mwisunzije. Iyi si rero ni mu ihungo, si wanyu. Nimba mushaka kwemera Imana, si wanyu. Turarengana. Kam minan nasi kanu ma'ana wa qaddaru min al-muluk min al-aghniya, no mu bandi banyabyubahiro batandukanye. Ni bangahe twari turi ku muvugo amaze kugenda, kandi bari bafite ibintu bihambaye, amazu akomeye, ibiduga izimvye, ariko bamaze kugenda. Innahum al'ana fi quburihim sakituna, ubu unye bari mu makaburi yabo kimya, baracecetse. None hari inziki nimba ugiye mu Mana rero jamwe wese atagusubira. Hanyuma uwuzanye amadukano, uwuzanye ibintu byo gupfundikanya, ngo je ngo ni umusilamu ngo mgango reka mfundikanirize ngaha,
agwanywe yivuye inyuma kugira ngo ntayobye abemeramana. Kuko nje hariho bamwe mu mazi natemberamwo mu Ramadani mu bagenzi usanga mu kibano ugaca usanga ngo yahagaritse ngo yafunze ngo yizibiye yari na wa muntu wari umunzi nyene yakora akunda ibintu by'imiziki cyane yizibiye ubwo ugaca usanga kaswida ziriho zirarira mu nzu birya biririmbo byabamugisha n'abandi. Mu by'ukuri ikhwatal bil iman mutinye Imana mushobora byose. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, muzovuga gute ko muri abemeramana, muzovuga gute ko muri abantu bari ku nzira y'ubugororotsi mu gihe mwemanga bimwe mu gitabo mugapinga ibindi, bimwe mukiyorohereza mu ngo tureka twikorera, yani ukabona ko hariho baadhi y'ibintu umenga ntibifise ingufu kandi byari bivuga muriko murafite nkata n'ibyazanye mu gitabo yahawe intumwa y'Imana muriko murafite inata n'inyigisho z'aberanda badutanguriye aho hambere yacu. Mane tubongabunga natuyobore mu nzira y'ubugororotsi, itwigishe n'ibyo tutazi, idushoboze no gukora ibikorwa byiza no kwepukana n'amabi kuko twebwe ntidushoboye. Allahumma amin.